D1 maze kwibona abantu benshi gose bavuga ati man buririmba nka D1 ariko se babona muko pije wica nagize iki oya wasanze gusa vyabaye tu just ni ibintu bimacingana hari ibintu usanga vyahuriranye nawe mu buryo utazi ubucangwe buri je ndirimba ukwanje ariko mu matwi y'abantu bo bumenga ni bimwe ariko ubundi je iryo niryo ryanje naturel niko sanzwe ndemye niko ndirimba uje muri game ya 257 ibintu byinshi tukunda kubona muri iyi game abana bariya bataganira neza batavugana neza canke badacana uwaka basanga hari ibintu vy'amabifu par exemple nka Bifes na Dramati canke Fernando na Melanin Boy nibaza yuko bigushikira ivyo bintu kenshi iyo bibonye uvyakira gute urabona umukinya ari mu kibuga ariko arakina ukabona bakubitanya amakupe kumbe ni bifu zabo mu quartier bazanye mu hotel mbega we wiyumva gute ivyawe ubikora gute ubu muziki n'akazi ndawugeze mwumva beze nk'umusazi harahabazi hakagozi nibamenya copy fine ndi up bashaka comba down oh my god era ego kwisi urangomye papa. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu umushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabazaniye impano idasanzwe ni impano ikomeye cyane mwo kwitega muri industry ya 257 bamwita P-Fine. This guy he is so talented. He's the best vocal, he's the best singer, he's the best writer. Yes. His pen is heavy. Arazi kwandika neza cyane. Afite indirimbo shasha, ni indirimbo yasohotse jo saa sita yitwa Be Happy ya P-Fine. Ndakwakira cyane P-Fine, uramutse abantu mu buryo bwa gihanzi canke bwa music. Twagiye, uri ready? I'm ready. Ndavuga ku buryo bwa freestyle canke a cappella. Yeah. Are you ready? I'm ready. Let's go. Listen friend, this life is short. Kuba barabibi, wowe irekure ntaribi. Ingorane zawe ntizikubuze kuryoherwa. Irengagiza amagorwa. Itumire kakanyobwa. Yes sir. It's your boy P-Fine. Ndaho mukije mwese guys. Umeze neza papa? Ego vraiment ndashima. Wadutaye n'igisasu mzee. Merci beaucoup. Ikintu cya mbere cy'indirimbo nkibona nayikundiye video nkayikundira n'amakoreography arimo agiye atandukanye. Hari ukuntu uraba indirimbo kumva woyirambirwa ariko wewe va mu ishyamba ukahasanga decoration yaho y'intebe imeze ukuntu man. Reka nakwaze kino kibazo cya mbere, ide yo gukora bijya bintu byose wayikuye hehe? Bon, ide yo gukora bijya bintu twaricaye. Byasi ibintu urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane, si ibintu bifondera ngo ya twaricaye turapanga turavuga ati bivanye na song hamwe twoshiramo ibintu bimeze uko indirimbo banziza kuruta. Turayicara turavyiga bon amacha turazijya idea ari wagiye urabona zitandukanye ajya ama image babonye atandukanye bijya song. Ikindi kintu naco ni wewe uyandikira canke barakwandikira? Oya ntibanyandikira vraiment. Impamvu ndakwaje ico kibazo nayo mpamvu natanguye mvuga ati his pen is heavy. Uburyo wandika ngo biratangaje sana. Wandika amajambo akomeye n'amajambo yo kuhimiriza abantu birengagize ibintu bibababaza ahubwo bishime baryoherwe birengagize ibyarandirodi baye ngo ngwabo bloke. Ni indirimbo yaryoheye sana kuva mu gatondo jiskamena ndayumviriza. Ni indirimbo iryoshe kandi abantu bariko barayiraba ku rugezo rudasanzwe. Niyo ndirimbo ya mbere kuri YouTube yawe. Gusa uburyo nabonye uririmbamwo nabonye umenga nturi mushasha muri industry, umenga ni menyereye. Mbega ni kwa kundi umuntu afite impano ikabitari bwagaragara cyane wari umaze kuririmba? Jewe nari maze kuririmba ariko apana cyane, asi cyane ko nari mfise Savage Love, Asante. Numva iri song ya gatatu mu ncamake. Ego. Iyi ndirimbo kubera iki kwita Be Happy
Ivyavuye kuki inspiration wayikuye he? Bon, impamvu nahise Be Happy indirimbo nariyumviriye ndaraba burya aha ku isi twari dufite ibibazo byinshi. Twari dufise impamvu nyinshi zotuma tutaryoherwa. Hari abantu usanga dupanze amazu nyirinzi ariko aragutonda kuvyukira asubuhi uravuga ati je kweri ukaburi umucikira nturyoherwa duhuye nta peace wompa uzi ko nyirinzi ariko akwiruka. Yes. Washabu iri ku mashavu kuri ko urahigana n'amafaranga y'inzu. Ariko hari ico bitwa kwirengagiza ibibazo. Kuko ngaha ku isi uzosanga twese umuntu wese abafite ibibazo by'iwiwe. Ufite ibibazo by'inzu, James ibibazo byo gufungura. Kajya kabazo ubona umenga ni gato hari uwo kabari kanini. Urumva re sometimes yasaba ko twirengagiza ibibazo juste tugafata nkaho bitabaye bya tubandanye tubaho kuko hari igihe umenga ubuzima bwahagaye. Hari umuntu mushobora guhura ugasanga abuze ivyo ari byo byamucanze arakabazo kajya wewe witwa gato kuri ugasanga byamukomereye ugasanga kajya gato kuri wewe iwe gwamuanye big deal n'ubazo runini gwamuremereye. Urumva rero bya tubandanye tumera neza hari ibibazo bisaba ko twirengagiza. Reka twinjire gatoya mu muziki witwa Be Happy indirimbo yawe. Nize challenge wahuye nazo utari witeze imbere yuko sohora rya muziki? Bon, rya muziki oya challenge ziriho. Challenge ziriho zidusangiza. Bon, indirimbo utarayisohora first. Ura amajoro just indirimbo hari abantu kujya ko mwishuru usanga hari hinjeni wa undashobora kumenya atize abibona gusa bica kukibaho nkuko agaca bifata. No mu muziki niko bimeze. Hari umuntu umuhaye mikaca koroka no undi bisaba akafata umwanya kandi. Ariko babiri wowe uri mu bahe? Aho je novuga ko na partner hose. Gute? Uko je ndi wa muntu. Bon. Ushobora kubwira ati ririmba. Nkaririmba. Atavuga ngo nanditse ibiki nkaririmba. Kandi na wa muntu ushobora kubwira ati tegura indirimbo nkanandika. Urumva ndi hose. Uburyo uri kurabitubwiramo umengo ufite imiziki myinshi yanditse utarasohora. Ndashaka kudusangiza iyindi ndirimbo utarasohora dukubite freestyle ugende bayikwiye abantu bumve yuko iyi ndirimbo wawe warayisohoye atari ngoma ngo watomboreje ko ahubwo ari impano iri muri wewe abantu bakwiye kwitega nk'impano ikomeye ishobora guhindura iyi music industry ya 257. Let's go. Bon, ntarimenya ntaritahura wabanje kumenya kumfise munda ni wigeze ugira ide yo kunkorora burakanya wagumungorora watinya ko no gwaramakonyera. Oh yes, urukundo rwawe mama ese ntikino kwiturama we soko ridakama nkuragije umukama mama. Mama Itzovina bitumye nibaza ni ryari P-Fine yamenye ko afise impano yo kuririmba? Yo bon je impano yo kuririmba basi novuga ko ibintu yari ivy'iwawe. Yego urahura n'ama challenge menshi abaguca intege ahubwo ati jari ko nta challenge nigeze mpura nazo zimbye ati ntuzi kuririmba. Ahubwo abona ahura nabo bambye ati muhungu muziki ahubwo wabona umenga ugiye mu muziki ugiye mu zindi ngeso uraba umusuma uraba iki yani bakwimvira ibintu bitandukanye. Bo natangiye kuja mu muziki natangiye kumenya ko yo talent no ndayifise niga mu mwaka wa 3 primaire. Uko je nari wa munyeshuri mwishuri yavuze ati uririmbira amanota ngezweho nawe ndabizi ko hari akantu gahinduka bw'iskuru. Nabona nyine ko ishuri riryohewe n'uwabwo ari yasohotse akinjira maze gutangura maze kuva primaire bon ndaja 7e mu mwaka w'indwi. Aho bica birasara. Kuri etape yaho bon nawe byarantangaza basi kuntu abanyeshuri banyumvamo barambye ati muhungu uzogera kure cyane. Nabigisha bageze abigisha bonyene boy bakambye ati nukuri wewe ko twashobora kugira nk'akantu two turiga bakavuga ati bon ibi niri ugira ndo ngenda gasigurira fresh byasaba hariho umuntu agerageza kuko biraryoshe kwiga ikintu ubona. Ikintu urabisha amaso akubwira ati ubu n'umunwa iri n'izuru ibyo n'intu yabyorosha umuntu wese gutahura. Nanje hagera igihe bavuga ati ingo uririmba akaziki kamwe nakaririmba mwigisha komera amashu umwana vraiment ko umwana arashoboye hasi yene nkumva ko ngiwe navuga ati ibintu nivyanje. Bon haragaze igihe ndabona ko umenga yene vya bindi bambwira buryo haragera igihe uri mu kazi
haragira igihome ngo amagambo y'abaguca intege nayo hari igihe afata ikibanza muri wewe ya magambo akakubana menshi ukavuga ati kwari imwe avuga n'ivyo kuraraba abandi bana ukavuga ati ujya ndamurusha kuririmba ariko afise management ujya ndamurusha ariko afise aho rero ntuhacikira intege iyo rero ushaka kugira aho ugeze wowe bisaba gukomera cyane ugira umutima wibuye umutima ukomeye wakonkana wakonkataye iyo ushaka kugira aho ugeze niko bimeze waje narahasorinze ndavuga ati je nta kibazo kubera baranca intege bakanca intege ariko friend of the P fine kandi abantu barabibona neza yuko iyo tala atari yo wihigamwe ahubwo ikurimo ndashaka yuko umuntu aradukurikirana aka kanya aja muri comment section twashyizeho indirimbo yawe bayirabe ndisuye baraza kuyikunda n'indirimbo yitwa Be Happy ya P Fine nkuko nabibabwiye iri mu mudiho w'amapiano kubera ko gwitanga amapiano bon amapiano usivye nuko ari style igezweho mu bihe tukezemo bon na style naryoshe basi no kumviriza yes it's a vibe it's a vibe kandi abantu biraryoshe yuko ivyo bakunda kuko hari umuntu yumviriza amapiano wowe ugasanga ntiyarasanzwe akunda n'ibikorwa byawe wanashima ariko ko rasohoye amapiano agaca yumviriza bigaca ba avantage yo kumviriza n'amagambo ari muri aya mapiano akayumviriza yawe rero bukabare aca avuga ati jo hari indirimbo numvirije ndayishaka urumva iyo yumvirije rero ya mapiano uko ambwira ati bijya naka yarakoze amapiano ati tinaka ati tuje kanumviriza yaririmbye aza pinga avuga ati ndazi yaririmbye nabi ariko ivyumviriza aravyumviriza kandi uko ategugutwe niko n'amagambo waririmbye amwubaka kandi iyo waririmbye ibintu bizima umuntu wese nyene biramunyura ko hari igihe uririmba ikintu ugasanga gikoze ku muntu runaka utabuzi uko abantu twadufise ibibazo bitandukanye hari igihe uririmba ijambo ugasanga haro runaka rifashije rikoze ko mu buryo bucankwe buri ugasanga ni sawa ndashaka ko ndirimbira akaririmbo k'urukundo kuko ijwi ufise revyo ari ibintu bya Be Happy byo kuryoherwa n'ivyo gusa n'akaziki k'urukundo kaba gakenewe are you ready? I'm ready. Just ready. Let's go. Baby, bonjour. How was your night, my darling? Jijoro ryambanye rirerire niyumvira ukomerewe ma. Erega umeze nabi nanje ntivyogenda kuko ni wowe utuma ngira gahunda. For real unsize ukagenda je nopfa cankwe nkiherera ko nkonda. Muri beza bose nta ukujya inamba. I will love you January to December. Bandanye mpati cyo cyakula every time since ni 20 abanyitwa kabandi ngo sina love mfise care as a flode byo birinda masonde jalo ntibazo gutemwa amakode uzi yuko umuntu yumviriza audio atari karakurabe kubaza ngo ni D1 ni jambo ndabikubwiye iryo jambo ari bigiye kuva kera tu umufana wa D1 cyane D1 yakopye wewe ntitwabimenye yes siko no bivuga ko umuntu wese afite Imana yamuremanye ego ariko je boss vuga ndamufana cyane ngize iki wanashima reka mvuga ati sikumufana oya sikumufana basi yena ariko sindanamwanga ko n'umuntu afise ahageze afise ibikorwa yakoze je ntaragera ko urumva umuntu wese yose amwubahira icari ni grand frère ndamwubaha abikora fresh arabizi arakuzi cyane ntarakumenya coshka akaba ataranamenya cyo ugasanga aramaze no kumenya ko abastari bamaze kugera hejuru hari gihe abo n'umupeta ashoboye ariko akifata nk'atamuzi akabucisha kamazi urumva nuvuga ati hari gihe usanga nzi cyo ugasanga ntanzi uko nkoresha YouTube kandi hari gihe araba kuri YouTube hari gihe yoga no usanga aranaguye no kaziki kanje atumupeta ukunuku ariko aka kanya muye na D1 wamubwira iki bon cyo nombya ati abantu benshi bako turirimba ko je D1 maze kwibona abantu benshi gose bavuga ati man buririmba nka D1 ariko se babona muko pije wica nagize iki oya wasanze gusa byabaye tu just ni ibintu bimacinga hari ibintu usanga byahuriranye nawe mu buryo utazi bucangwe buri je ndirimba kwanje ariko mu matwi y'abantu bo bumenga ni bimwe ariko ubundi je iryo niryo ryanje naturel niko sanzwe ndemye niko ndirimba yego ntagiye kinini umaze mu muziki w'u Burundi ariko ari gusanga umaze nko gusaba korabo umuntu akakubwira ati wapi ivyo ukunda ko dukorana kumva izi ugasanga ni ibintu biguciye intege we biramaze kugushikira oya ntibirashika korabo sindagerageza ariko ndizeye kigihe hagize
uwo ndodore ya mwa grand frère wacu ndazazovuga ati ko nugutezanya imbere ni gutezanya imbere azovuga ati ni P5 ni petit frère nawe ariko arirondeza arabe ko ejo vyokunda nawe akagira hageze bize ko nabo ndazi bafite umutima mwiza wo gusupportinga bro gusa kandi gusupportinga umuntu nta cyaha kirimo ahubwo ni niciza kirenze basi biraryoshe uvuga ati je nakabwira hajyageze agere hajyageze cyatumye abantu banamumenya ni korabo yanje ibyo bintu biraryoshe uko abantu bose baravuga ati burya P5 na hari hajya yahagurikijwe na Fizo na Satpi na Naka batumye agera hajya biraryoshe yes reka tugaruke ku ndirimbo yacu yitwa Be Happy Be Happy ukisohora wari ufitiye target Be Happy Be Happy nkisohora jewe ku bwanje nifuza ko ari indirimbo yokundwa na buri muntu wese kubwiwanje usivye ko abantu twakira ibintu gutandukanye ariko je niko ndayumviriza imwe amagambo meza rimesha abantu urumva kujya wayumvise ubuzima ni buto kubabara ni bibi we ni wirekure ntari ibi naho ufite ibibazo uko tuba dufise ingorane twese zotuma tutaryoherwa ariko uravyegeza inyuma ukaryoherwa kuko we jeshowe kuza nagushavuriye kumbe we ufise ibirenze ivy'iwanje ahubwo watinye kwerekana uvuga ati ivyanje biri mu kusaza sino navyerekana acanza ndakwereka amashavu yanje umbona nk'umusazi urumva ari gihe bangombwa ko ibibazo vyacu si ngombwa tugereka umuntu ari we wese uje muri game ya 257 ibintu byinshi tukunda kubona muri iyi game abana bariya bataganira neza batavugana neza cyangwa badacana uwaka basanga hari ibintu by'amabifu for example nka Bface na Dramati cyangwa Fernando na Melanin Boy nibaza yuko bigushikira ivyo bintu kenshi iyo bibonye uvyakira gute mu gihe uri mushasha kandi urimwo winjira mu gakino kabo bantu oya bon ivyo birababaje kandi birababaje cyane ko twese umuntu wese abataka yiteza imbere ateza imbere n'igihugu ciwe numva iyo mugerageje kujyana n'ubwami iyo batanguye kugira amacakubiri ubwami kaba kabaye wabubomotse urumva rero no mu bintu byose yabisaba muhuze sinobingira ramwe sinovuga ngo bimeze uko nuko ababifana n'ababisangiye bro wewe ushoboye kubona ukabona ujya bari mu makosa kumbe ujya ugasanga nta kosa afise ujya ari mu makosa ujya urumva byose nobyinjiramwo afise gite ivyawe niwe wabizi urumva twe nkatwe abari hanze nyene umufana abona ibiri mu kibuga wowe abona umukinya ari mu kibuga ariko arakina ukabona bakubitanya amakupe kumbe bifu zabo mu quartier bazanye mu hotel urumva rero tuvyinjiramo ngo nakanga kubise kupe ngo nakana oya urabishijisha nk'umufana ukavuga ati bazovyimarira for sure Dramati yaretse gukora concert nibaze ko ari indoto ya buri muririmbyi wese yego gukora concert yiwe yitirirwa izina ryiwe irya show ukibona wavyakiriye gute hama ibintu vyagarutse mu nyuma byo kuvuga ngo yafunzwe wavyakiriye gute bon je irya show nayakiriye fresh uko naravuze ati ewa Dramatic Grand Frère ni fresh ariko arakora ni sawa basi biraryoshe kubona umuntu muri mu mwuga umwe yateye imbere kuko ubu ufise ukwizera ati umwanya n'umwanya nanje ashobora kumpagurutsa mu buryo bucankwe buriye iyo yaciye haje amagambo kandi nta kazi na kamwe mzehe uzokora akazi keza kazobura amagambo inyuma ntibikunda bibaho niba akora ikintu kumva bari kwakuvuga neza gusa icyo kintu wowe numva ikintu cyose uzokora wumva kuvuga neza uvuga ati ntaco ndakora uko uzoshima kuri kwakura neza abanyeshari barahaguruka nico gikomeza kuri mu kazi ubundi urumva reje bon hariho amagambo ushobora kumva inyuma y'igikorwa atari meza ukunuku hari naho usanga atari ivyo bari koragerageza gucafuza warashima mu wundi mwanya ugasanga ni navyo ariko ivyo jenda shaje sinkunze kubiraba cyane kuko nimba je nkoze ikintu inyuma yacu je nakoze neza inyuma yacu hakaza suite mbige n'ibikorwa bibi by'abantu bariko barakora kuri jewe je nka P5 I don't care sinavyitaho mvuga ati wa ibi nibibe nyenda ifata basi nka page yindi page yizinguruye ku byo nzocamwe yizinguruye iraza kwizinga azinguruka indi page y'ivyanje hama nibandandirize neza byose ndabicamwe fresh niko je fata ibintu uvuze ngo nka je nka P5 cyego ngaruka inyuma gatoya izina P5 ryavuye kuki iyo zina P5 yubundi uje kuraba je nitwa Ishimwe Presi Ishimwe umva iyo P niyo izina ryawe fine naho je murumva
ni kuba fine. Precious nawe bico bisigura. Ni precious and fine. Ibintu byose ni fine ukava muri fine na heavy. Yanewa umwanya wose every time bandi fine. Bameze fresh. Ariko bidasiguye ko ibibazo biba bihavuye. Biraza ariko bisanga ndi fine bro. Basi ntuzobona umuntu wese agutwengera, hari umuntu agutwengera mu mutima ariko ararira. Ariko aguma ari fine. Ego. Ewe rero uhitamwo gutwenga mu mutima ubabaye hakoba barabigarukire biboneke no hanze. Bo kuko hari igihe ubabara ugasanga bigize ingaruka runaka ku muntu utazi. Je ndashoboye kuzana gushavuriye. Ugasanga bivanye n'impamvu runaka urambye nk'ikintu nkashana kwishura fo nk'ebifu bivuye kuri rya shavu ryanje. Sivyo nari niteze ahubwo nashavuye wowe ucuba victime y'ishavu ryanje. Kugira rero umuntu wese jene viti ivyo bintu ntagira umuntu wari wese ushobora kubigenderamo. Ndavyigumizamwo wowe tuko turavugana tuvugana ivyacu amashavu yanje nkambarira mu nzu nkagera mu nzu nkashavura nkavuga ati kweri yewe waye nkavyimarira hama mu barabara nkasohoka ni fresh. Ushaka kumenya abantu uvuga ati je ndifuza ko nokorana korabana naka kumbure shike ku ndoto zanje. Bon impamvu no icakora korabo je nk'abantu nifuza gukorana nabo mvuga ati umuntu dukoranye bari sawa. Hariho ba Satbi ba Fizo abantu tuzi nk'aba Legend ba Rinoji ba Dramati ba Melanine ba Fernando ko bose n'abantu bari mu kazi. Je mabona umuririmbyi wese ari mu kazi twakorana tu. Urafise iyo anzi yo kwarondera. Ego kandi vuba. Next azo bari collabo. Oya icyo sino kivuga ngo azo bari collabo sindabimenya neza ko nandese je nifatira amategeko. Harabambwira ati dukore collabo. Kwanza tukicara tukaciga neza tukaraba esi collabo irakenewe koko mu mwanya. Iki kintu cyose ni time yacu. Be happy ni ndirimbo imaze umunsi kuri YouTube. Feedback zayo zibona gute? Bon fresh ndabona ama felicitation menshi ku mpande zinaziriya zitandukanye. Ni sawa bon ni nziza vraiment. Na feedback ni nziza ndumva kata nta mbiraza ngo wambire ngo urumva bameze kunuko. Amagambo yose ari karagaruka yiva ko ni meza ku ruhande rw'iwanje. Ni niki kintu usaba abafana? Kintu usaba abafana ko nkatwe tukaba turiyondeza twadukeneye ingufu z'abafana kuko ubwawe ntanje ubwiwanje kandi bigeje ubwiwanje je naho no kwigeza ko umuntu burya nibuye kugira rigere kuri indi hariho uritora karigerekako nikore no mu buzima bimeze nkatwe baririmbye nta bintu dushobora kusoko ngo badushorere ngo nagiye ngo muvumera nagiye kwa Sioni ngo nadanaje ibintu oya juste nijgusheta n'amagambo usheta hamafana bonyene bakivugira ati reka dukurikira umuntu utabona ko inzira ari mwishika. Cyo no kwisabira abafana jewe. Je sinzobatenguha. Iyi ni intange ibiri inyuma byo ni byiza ko uzobashira hasi. Sinzobashira hasi. Nuko dushigikira bakaja kuri YouTube uko nkatwe niho turira niho turonderera ku ma platform ni P-Fine hose. Bagashigikira nyene YouTube ni P-Fine Burundi. P-Fine Burundi. Ego. Tubandanya dusheta ijwi rero kugira abandanye barigura. Twagiye n'indi ndirimbo. Indi freestyle. Izigengewe ngo zinteze umwana azinshaka bonge kandi nkunda for me sinzi ko na wine arizo ziri line gatore kamabukwe gashugwe kikiyaga sino kubeshano jewe ndagukunda yo unjagaliza mind ega mukobwa urakabandiyo ukuntu wankuye mu bandi uramfata amazura nyiharira na I love you darling I will marry you one day. Ngomba ndaguchallenge. Ego. Ngomba ndaguchallenge gatoyi. Nta kibazo. Uririmbe ku buzima washemwe uyu munsi gushika kakanya turi kumwe n'ibi bintu byose byo ngaha. Guhera azero. Uyishaka guhera. Nyambuza guhera mu gatondo ukivyuka. Nyambuhera ukicinjira ngaha. Nyambuhera kuri tuntu twose ubona ngaha. Wewe ahera hose nta kibazo gusa havuyemo inspiration ije ubonye na pani ibintu wanditse. Pani ibintu nanditse.
Burya umutima uhitamwo aho ushaka muri buno buzima ucagura ushaka. Oh darling, for the first time nabonye true love in your eyes. You're looking so nice, you're looking so fresh without makeup, mama we. Wankunze utaravye the for in bad situation nari meze for. Uratenze. Yose ni style. Oya. Navuze ati nyambari uvuga about you my life. waciyemwo ya ibintu waciyemwo uyu munsi yambari taxi yambari kubonana na Jay yambari aha nyine yambari kamera yambuvuga kuri ya Gatek something like that. Yeah. Navyutse mapema izuba ricyaka mbyukana icyaka cyandenzaho amazi nari meze nk'umusazi aho narindi sinari mpazi niyumvira ati bigenda gute uyu munsi maze nshira ukubute niyumvira mbega be happy umuntu wese yumvise ajoba happy ariko no ibyanje byo birancanze promota yivanze ariko arambaza ati mbega bimeze gute mbega we wiyumva gute ivyawe ubikora gute ubu muziki n'akazi ndawugeze mwumva meze nk'umusazi harahabazi hakagozi nibamenya copy fine ndi up bashaka comba down. Oh my god. Era kwisi urangomye papa. Bon Reka iganiro tugigarukiriza ngaha. Nibaza yuko byinshi baza kuvyuma mu ndirimbo ya Be Happy tubarambire. Nkeneye yuko usaba ikintu kimwe abakunzi bawe amaci dusozera ikiganiro. Bon kwa bakunzi banje nosaba ko bandanye badushigikira ko nkuko basanzwe babikora atacu batuzeyeko. Kuko umufana aragushigikira atavuga ngo uzomuha cyangwa ikiri ariko akaja kuri YouTube agafyonda. Anayifunza agashare. Ijya share kajya ka like. Bijya nivyo ijya subscribe. Bijya nivyo nk'aba artiste tuba dukeneye. Urumva ndashimira bamwe muri rusangi bagiye babikora ko hariho benshi babikora. N'abandi bazobikora ko hariho n'abandi bazobikora bose ndabashimiye muri rusangi. Bon ndabasaba ko boja ku ma platform yose ni P-Fine nyene nijyanye n'izina P-Fine platform zose Instagram, TikTok, Facebook, Twitter iki zose ni P-Fine. Aba sponsor tubihoza uramufise mu sponsor? Bon umu sponsor ego ubundi ndi no muri management haraba abariko barafasha kanya ariko ubundi aba sponsor n'abafana bro nabo bari mu ba sponsor twadukeneye. No kurira ka video rega nibisanzwe no guri no kandihira ni sawa wavye manoshima nombi ati ndakurihiye umuziki ano vuga ati ugiye kugi na location akavuga ati iyi location ni yabye aho se noshima n'ubundi nugutezanya imbere no gufashanya byose ni sawa. Reka nagushimire cyane nibaza ko n'ikindi gihe nagutumira uzotwitaba. Bon zobitaba ahubwo nongera ntumirira n'abantu bose muri rusangi ko entertainment iri hose. Barafotora ama mariage. Bon bakora byinshi mu ncamake aho ndavugire bonde moje n'ibirori ibirori barategura service zose janye n'ibintu byacu no muri industry byinshi barabikora. Bakenera yo cyahe wo dukenera yo kuri wewe cyane kuri nayo yo kuri Jenny sawa ijya entertainment yitwa ko entertainment ku ma platform hose iriko giriko. Mura dekora ama mariage ni kudekora. Bon gufotora hama mugategura ibirori turategura neza kandi shana. Ego reka twizere yuko bazoba contacta muzotubwira feedback. Reka nagushimira yo umuntu wakurikiranye kuri iganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe. Big up on yourself.